ariko hari ico twabonye Alonso ikipe yo ngahira twari igikombe gatakaza abakinyi benshi ugaco yibura Messi kayaboma muri mu mwaka uheze kayaboma sikayaboma mu mwaka uheze siyo yaheruka igikombe suko rero kuvuga gusa ngo nuko bari cible siyo ntuzenya yonyine ariko Arsene burya no muvugize reka reka tumwakire ku murongo wa telefone mwaramutse Arsene mwaramutse Arsene Allo ndakumva mwaramutse neza ndakumva usangwa ikaze muri B-Sport amahoro cyane gose bwana Ronzo na Yves amahoro cyane Arsene Akis tumeze neza turashima turabara mu kici turiko turaganira ibye novuga kuri Vita ngira ngo wari kurumviriza ikiganiro twariko turaganira kuri Vitaro hari ikibazo turiko turibaza mbega ino Vitaro itanguye novuga kwereka ibimenyetso bitameze neza ikibazo coba kiri he muri rusange nta kibazo gihari kuko misanzwe twese turi mu higanwa kuko urabizi yuko higanwa turimo twenyine turikinamo ugerageje kuraba uburyo ibindi migwi nayo yariteguye urabona ko twese twakoresheje ingufu nyinshi cyane kandi urabizi ko muri shampiyona dufite imigwi cumi n'itandatu ikeneye gutsinda uravye ikibanza turimo n'amanota dufise si bidushimisha yego nukwemera ko shampiyona ya Primus League no mwaka yarahindutse kujya bona message bishikire gatemwa na Ngozi City ugasanga mu nkerezo bahuje umugabo kwita muto niwe uje hejuru ubwa mbere nuko Vitarare equipe novuga itanga ukwisha no kwizana twe turi muri encadrement na development y'umupira w'amaguru yego mu mpira baho gutsinda kunganya no gutsindwa ivyo bishikira bose igihe turimo nkuko biboneka nuko Vitaro ikomere y'abafana bahagurutse kandi tubashimire ku ntererano yabo baterera umugwi novuga turavye ikibanza dufite nikidushimisha ntitwotikosa kubamenyereza ntitwotikosa ku bakinyi ntitwotanikosa kuri komite cyangwa ku bafana ahubwo kumwe twavuga ko iyo abafana bahagurutse ibintu barabifata mu minwe ubuyobozi bwa Vitaro bwo urumva vuba turahura n'abafana duhanahana ibyiyumviro turaba shampiyona aho igeze turabicokorwa kuko nibyo turi mu kibanza c'icumi ariko dushobora kurangira turi mu kibanza ca kabiri kubera iki ni iri mu kibanza ca mbere itotsindwa igatakaza n'ikibanza muribuka ko Musonga yahereye navuga ko kuri journée ya 10 yari mu kibanza ca mbere ariko yaragitakaje rero novuga yuko mu gihe kenshi shampiyona igeza aha niho haba hariho competition rero Arsene ari shampiyona gusa Primus League gusa hari igikombe cyo mu kuri gihugu kuri twebwe rero bwa mbere turubaha imigwi yose duhura ndakumva ndiko ndaturuko turarumva rero icyo dusaba abafana bacu kandi kuri Tempete no musari imimenyerezo equipe ya mbere navuze cyane kwisha no kwizana aho munywanyi aterera icyumviro kwidashika Bucuti no mugwi wa wananchi wabene igihugu Bucuti Ego hari amakenga Yves yari yamaze kuba novuga agaragaza mbega mu mwaka uheze ko twabonye novuga hari abakinyi beza bigaragaje muri Vitara ariko muragira gucya murabarekura mwoba mwabasubirije uko byategereza ngo sizo ngorana hanini novuga ziriko ziragenda zikora kuri Vitaro kuri zino resulta zitameze neza abanamba kuko wa Vitaro uremera yuko umukinya ashobora gutera imbere iyo rero turamuye turarera abandi turasabwa na academy ubumwe n'indi academy navuga ziduha abakinyi navuga karorero nk'umukinyi Yakobo ntimarimo muzi yava muri Deira mu mwaka uheze uno munsi no mu kapitene wa Equipe National Junior kugira ngo rero abakinyi bacu turi kumwe na staff technique ya Paris na Peruzi tubaremo umutima navuga urugabo bakaba intare igire turimo ni gihe cyo kwirimbura kuko no munsi turemeza yuko nubwo tureko turatsinda equipe nziza rero abamenyereza bacu turafite icyizere no kumenyesha ko nihinduka no mutuzohora nago hayakara kuri Musonga yasangwe shampiyona ikinga amajona 10 rero natwebwe turashobora gutsinda amajona asigaye sawa tubashimire Bucuti reka
Icambere nagomba gusaba no guhumuriza abakunzi b'umugwi amanimero navuga barafise komite barayizi nibaze kuri tampete ikibazo cyose bafise bakibaze umugwi uratekanye ikibazo turimo ntitugishima ariko turemera kandi turubahindi imigwi ko nayo nikeneye gutsinda Bucuti tubashimire cyane gose mu kurangiza dushimire namwe abamenyesha amakuru ego turashimire cyane gose konterana yanyu mu iterambere ry'umupira w'amaguru tunabahamagara mu minsi iza turatuma ko inama yabose muri bitatu murakoze cyane gose Bucuti kuri kano kanya mufashe kugira ngo mugire ico novuga muterereye mu kiganiro B-Sport uyu no muvugizi wa Vitaro Arsene Bucuti yari kwagerageza novuga kumbure nawe kugira icaterereye novuga kuri Vitaro twariko turagaruka ko ni naco kindi kintu Vitaro reirushi yindi migwi ya Lonzo iki kintu cha communication ni kintu gikomeye na canca niyo wahisemwe neza ugahitamwe umuntu aba muri sport azi vya media azi cari cyo gutanga information ugashira mu mwanya w'umuvugizi wa equipe umuntu nka Bucuti aragenda aterera ku bintu bimwe akagenda atanga umuco nibyo kuri Vitalo urumva bararamura baremera ko equipe umukinya atera imbere sero ivyo Arsene akubwiye kandi barazi ko ari terambere ridashoboka ku mukinyi ko ngaha nyene urumva mu kumugumana agasongero nyene nako nyene isonga ry'umukinyi ni iryo ryo kuvuga ngo aratwaye igikombe buriye mukinya bari kuri top niveau y'ibishoboka ngahi wacu hano ku mufuko nta kiba ciyongereye ariko yasohotse hari biterambere hari bitera imbere mugama ma equipe yacu twemere yuko adashobora gusubiriza bagiye telke aragwaya karori ati twe turafise nk'ama academy tuca tugira umukinya avuye muri academy ntaza guigikombe nk'icyo ubwo nyene biramusaba umwanya kugira ngo nabatere imbere niyo rero nayiko ndakubwira ntibirabe na Vitalo usanga arico kibazo gifise n'ubundi nuko rero tureka tuve kuri Vitalo bona ko byinshi twabiyaze ko ariko tuje novuga kuri no match novuga yuko yahuza Rukinzo equipe novuga yaserukiye igihugu mu nkino za Coupe de la Confédération Cup mu mwaka uheze ni Rukinzo yariko yakira equipe ya Flambeau du Centre yari equipe ya gatatu ni ya kane bariko barahurira ku rukino rwa rutari goroshe hari Buganda ariko byarangiye equipe ya Rukinzo bitwaye neza kuri nako banganyije na Flambeau du Centre novuga ibitsindo bibiri ku bindi gutyo bica bikomeza novuga gushira novuga aho iyo migwi yari isanzwe iri kuri classement amanota 31 kuri 31 imigwi yose ariko Rukinzo ifise ibitsindo byinshi gusumba equipe ya Flambeau du Centre Rukinzo bakoze affaire idasanzwe canke affaire nziza yive kuko ntibemereye equipe ya Flambeau du Centre yuko ibatsinda hami baje imbere nuko ano match kumbure novuga utegereza kuyajera iyo uri equipe novuga ufise ibivyo uri kuraharanira muri rusange resultat zose ziba zishoboka hagati ya equipe nka Flambeau na Rukinzo kugwego bamaze kugera ko kuri saison zibiri batweretse ni equipe ziri top niveau mu mwaka weze zose zahejeje muri Big 4 urumva resultat zose ziba zishoboka Rukinzo ishobora gutsinda Flambeau du Centre Flambeau ishobora gutsinda Rukinzo ariko na resultat nk'iya nile ibishoboka cyane rembo na yuko ata equipe nimwe ahubwo ikiba kishobora kuba kikaza kikadutangaza nuko equipe imwiza igatsinda yindi mu buryo buyeruriye ariko kandi novuga kwa kayisheke par rapport ya avantage y'ukwakira Rukinzo yari kuba yagize resultat nziza cyane iyitsinda match yari kuba yagize resultat nziza mu ginota sikintu cyo kuvuma ukuvuga ngo Rukinzo nayo ngo yasarishije kubera ko Flambeau du Centre nawe sumu adversaire ugupfa gosimbirako ni resultat nibaza ko zishimisha wari we wese kuko wari we wese muri aba babiri abajazi yuko ashobora gutsindwa nuwo bagiye gukina rero nibaze ko ari resultat zidateye isoni yaba kuri Flambeau yaba kuri Rukinzo y'abakuri Rukinzo kuko ni nazo rezita zari zigaragaje ku rukino rw'ibanze hari igitega ubusa ku bundi bari banganje ubusa ku bundi nuko tureka turangirize novuga kuri no match yariko yerera equipe ya Aigle Noir hari ya Anye
igitega kuri stade Ingoma ni Aigle Noir bagiyeyo bahasanga equipe ya ino equipe ya Musongati bayitsindiraho ibitsindo bibiri ku buso bitsindo hari anye baziganyije ibitsindo bigera kuri 10 byonyene muko equipe ya Deira bari mu kibanza cha 15 amanota agera ku 8 yonyene hama ino equipe ya Amasipiri bari mu kibanza ca nyuma n'amanota 6 yonyene nuko vyifashe mu cicaro ca mbere mu mupira w'amaguru. Bazogaruka muri weekend igenekerezo rya mbere ndetse na kabiri tuzoza turagaruka novuga ku mafisha azobategekanje ariko mwumvise kuri zimwe mafishe zihari kuri journée ya 18 ni Vitaro bazobafise Musongati ndetse n'izindi nkino tuzaza turazigarukako mu cicaro ca kabiri tunyarutse nabo bari mu novuga ku munsi w'iganugira gatandatu birumvikana Muzinga bariko banganya na Equipe diraki gitsindo kimwe ku kindi ugiye kuraba ni match ya mbere Muzinga banyereye ariko banyereye kuri Equipe diraki gitsindo kimwe ku kindi. Legends Athletic bariko batsindwa na Buja City bitsindo biri kuri kimwe hama Tigre Noir hari Makamba ntiborohewe uko bahatsindiwe na Garage Express bitsindo biri kuri bibiri ku busa. New Force Academy na Panther Noir banganje bitatu ku bindi ama Green FC hama nako Green FC na Redier banganje kimwe ku kindi. Magara Young Boys na Academy bumwe banganje biri ku bindi hama Africa Sport batangaje Tel Aviv mu kuyitsinda igitsindo kimwe ku busa. Ino equipe ya Africa Sport ni bwa mbere batsinze match ariko batsinze Tel Aviv yafata ikibanza ca kabiri gucyonye. Equipe ya Musongati Academy nabo bahavuye batsindwa na Kizuka Mandarine gitsindo kimwe ku busa nuko byari byifashe novuga mu cicaro ca kabiri. Tuzogaruka ku munsi weje tubabwire ukuntu gene class mimeza ariko cyo nababwira cyo nuko equipe ya Muzinga babandanye bafata ikibanza ca mbere birumvikana kuko kunganya kwabo ni kwatumye novuga hari haboneka equipe bakura muri kino kibanza. Reka ku munsi weje tuzogaruka kuri classement tubabwira ukungene ino migwi muri rusangi igenda isumbasumbana amanota. Ico twabwira cyo novuga mu gusozera mu mupira w'amaguru hani wacu mu Burundi nuko mu bigeme gwa rurukino rumwe gonyene novuga gw'ikirarane gwariko rurakinwa hagati ya PVP Buyenzi ino equipe ya PVP Buyenzi bariko bagenda novuga batamitwe na equipe ya ino equipe ya Arena Stars Gutyo rero Arena Stars baza gutsinda ibitsindo bitatu ku busa PVP Buyenzi hama baca bonguka novuga ikibanza. Ugiye kuraba rero Arena Stars bace bafata ikibanza cindwi n'amanota agera kuranga n'amanota agera kuri 9 ariko hagataho nabo kumenyesha yuko ku munsi wa kane windwi heze ariho habatombora novuga yukungene yikirangamisi yo gushira habona ikirangamisi ca phase retour. Rero tuzobigaruka ko novuga mu misi iri imbere tubamenyesha kungene novuga ikirangamisi kigiye kuba novuga casohotse muri no migwi y'abageme cyane muri phase retour. Ariko Top Girls murabizi yuko yarangije n'amanota 27 mu kibanza ca mbere mu nkino 9 ntihigeze itakaza n'urukino na rumwe. Buja Queens bafite amanota 19 biragoye cyane gose yuko hazoboneka equipe ikura mu kibanza ca mbere no equipe ya Top Girls. Ariko Kazoza FC bari mu kibanza ca gatatu na 17 bayanganya na La Colombe FC amanota 17 nyene hama Intwari Kazi FC bafite amanota 12 kibanza ca gatanu. Kibanza ca gatandatu ni Maika FC amanota 10. Equipe ya Arena Stars bafite amanota 9 mu kibanza c'indwi. Bon Avenir kibanza c'8 amanota 9 nyene ariko equipe ya Arena Stars bafite umwenda w'ibitsindo bitatu mu gihe Bon Avenir bafite umwenda w'ibitsindo 8. Equipe Nyange FC bafite amanota 6 mu kibanza c'9 ni mu gihe kibanza ca nyuma ari no equipe ya PVP Buyenzi bafise ubusa bw'amanota ndetse n'umwenda w'ibitsindo bigera kuri
34 birumvikana. Nuko rero birumvikana ko niko mu bigeme byifashe. Cyo twababwira kindi cyo mu bigeme nuko bariko baragerageza no vuga gutegura ino equipe y'umugwiserukira gihugu, bo bafise urugendo no vuga vuba cyane gose berekeza hariya anye muri Mali, Bamako, ko nkino zo gukurakuranamwo mu kurondera itike y'igikombe yo kuja mu gikombe ca kane. Birumvikana aho umugwi wacu serukira gihugu abigeme uzokina n'umugwi serukira gihugu abigeme wo muri Burkina Faso mu nkino zibiri. Rero nuko vyifashe imyemenyerezo iracabandanya hariya anye kuri Centre Technique National mu ntumbero no vuga yo gutegura ino equipe serukira gihugu nziza izogenda kurondera ayo mahirwe yo kuja muri CHAN. Nuko rero nuko twovuga no vuga mu mupira w'amaguru hano iwacu mu Burundi. Birumvikana